nuko tubaramutse bakunzi bisamirizi ya Buja FM yamuhereye hose yoti mwaramutse canke mwiriwe umwe wese aherereye ko turazi yuko abadukurikirana ari benshi bari mu hingo itandukanye. Rero imbere ya vyose dushimira umukama dushoboje kuramuka amahoro ndetse tukashikana amahoro hano ku mirimo tuvuga tuti uhoraho abiheregwe icubahiro. Twonge dushimire bagenzi bacu batubanje kuzino mihogwa muri zinduka no mukanya biraharawe mwari kumwe n'abagenzi bacu Justin Miguel ari kumwe na Ketirera ndetse na Ninette. Ubure natwe turaje muri B Sport kiganiro musamanyere kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuva isaha 5 z'agatondo gushika isaha 8 zo muhingamo. Ikanya cyane gose ku bakunzi b'inkino aho muri hose muraho ikaze kuri no munsi wa kabiri ni itariki 5 munyonyo umwaka w'2024. Kuri no munsi rero turaza kurabira hamwe ayavugwa ini wacu mu Burundi usimbire ndetse ku mugabane wa Afrika ndetse ngona wa Buraya. Amakuru ni menshi cyane gose ku mugabane wa Buraya ndetse murazi ko kuri no munsi ayahiganwa musanze mukunda cyane gose Ligue des Champions iraza ko ari garuka. Ni mudafise rero turinze twawe muri Canal Plus nyaragasa ugende kubiro bikwegereye ugura amayinite wihuse cyane gose kugira ngo uno munsi inkino z'uno munsi nzi gucika. Nuko rero ndabahaye ikaze gose abari kwadukurikirana baciye kunyumvisha kure ku murongo wa 87 n'ibice bitandatu n'abaciye kumbonesha kuri Abuja TV ku masanamu meza cyane gose asukuye kuri chaîne amajana 398 uraheza ukabona ikiganiro B Sport kibiriraho ku masanamu meza ndetse n'amajwi asoka neza. Hariya Afsa ndetse na David ko avyitwaramo neza kugira ngo mushobore kumva amajwi neza ndetse n'amasanamu abashikire ameze neza. Nuko rero tubaha ikaze kandi kuri mikro ya mbere muri kumwe na jewe Kikima Quinto ariko si DJ nyene ndi kumwe na mugenzanje hano tuza kubana kugeza duhejeje ikiganiro hano mukarosi yundi ni Novance. Reka ndakuramutse ndanakwakira ndaguha ikaze Novance. Ndakuramukije cyane Kikima Quinto. Reka turamutse abariko badukurikirana haba kuri Megahertz ya 87 n'ibice bitandatu mu gihe kuri Buja TV uca kuri Canal Plus bigakunda ukatubona uciye kuri majana 398 ibintu bimeze neza cyane. Reka rero ndabahe ikaze ni karibu muri rusangi kugira dusangire ayavugwa mu Burundi muri Afrika ndetse no ku mugabane wisi bimeze neza cyane. Ariko naryohewe no kuntu watanguye presentation bari office nguvu nyinshi morali rahari kabisa. Morali rahari nizere ko nabari kwadukurikirana morali bayifise bari nayo baba haratandukanye hose abadukurikirana bakunzi b'inkino yadufise abakunzi b'inkino benshi batubwira ati twebwe two turagacopora hariya muhinga bw'ivyuma abantu bakora mu gikoni banya batugira bati dukubita umusose tubumviriza aya masaha baba abakozi bo mu nzira bakwatwumuriza bose amaboko hejuru mwese kandi ababona we kadogo nturaduza amaboko hejuru shira amaboko hejuru uvuga uti wubahwe cyane gose. Abari no munsi mwiza Kiki wo gutigira kuri bamwe n'abandi wacishijemwe igihayanishwa ca 1xbet nk'umufatanya bikorwa mukuru w'iki kiganiro cyane gose. Nizo nguvu wanazananye nibajije iyo bija hose ashobora kuba yajatigiye Kiki no munsi agakupo karaza kuboneka ariko wabonye ingene ibintu bitagata aha rero ni Boss John mu mwambaro mwiza wa boss kabisa yemewe Senegal hano mu gisagara ca Bujumbura akubwira ati we ukeneye imayo ariyo yose naho umubwira uti je nkeneye imayo ya Costa Rica abayifise rero no munsi ko nacize mu Senegal Senegal bose aho bari mwihamashi muti dufise akamayo keza. Abdullah hari avuga ati nukuri kikifatkanye na jewe ndamuramza cyane gose Abdullah akamayo ni keza kabisa.
ariko ni karusha k'intama oya ni karusha k'intama nuko rero bari bahatandukanye muri village market batuhiriza bose bariko baradandaza ntimubazimbe mubahe ku kabeyi keza ariko mubanaye mutwumviriza abari muri Le Parisien mubagirire neza kabisa mu butuntu twiza ngaho muri Galerie Mbaza abari kwisoko kwa Sion bose tubaramutsa ko dukurikirana hariya mu Ruvumera hariya muri Kotebu kwisoko abadukurikirana bari Bubanza bari mu Cibitoki bose tubaha ikaze tutibagiye abari hariya mu Kanyosha mu Ruziba mu Kinanira bose bati mwubahwe cyane gose murabacu kabisa nuko ndetse n'abatandukanye tubaramutsa gose abari hariya ho mu misozi hanamiye kino gisagara hariya mu Gweza hariya nakubwiye uramfite ideni wewe uramfite ideni kuraba izindwi zibiri ntizihere tutagiyeyo kabisa uhanyereka hita gutya babe baratwitegurira cyane gose tuzohera aho bita ku Kararo tuduge buke aho bita kwa Kibuye tuduge aho bita ku giti c'amabere tuduge mwijimbi tuzohereza ku Muhanambogo nzoza nambaye teni ya sport ndumva ko bitazokora ibizokora kabisa isorore zose hariya ku Isarongo baba bariko badukurikirana za Kamesa ari Nyambuye baba bari kumwe natwe no munsi nyene mvuye aha umwene muri desome aba aritegura Boss John i training nziza cyane gose nzogana nambaye kuko ndumva yuko nzogenda ahantu henshi kandi hari imisozi ngwa nduka Boss John ni munyumva kabisa ndabura ga training keza ndagahitana ujya ntahindura ahindura kabisa numa kubwira ati imayo zose zirahari training zirahari gusa ntabo tine nzogera ntwaye sinzobagire cy'umupira miri pate akamiri pate ngirango azoba ari sawa ngaho nuko rero tubaramutsa abatandukanye bose bariko baradukurikirana ko tubakunda cyane gose kandi tubaryoherewe gose abariko baratwara abantu bari mu bus atandukanye bashire kuri 87.6 abari mu taxi abari bafata mu taxi wa mu taxi mene we shira kuri 87.6 ntubanira abakiriya biwawe barashaka kumviriza inkino aho bigeze hose nuko Novance numvise kumeze neza meze neza kutambwiye jeho ko nambaye no munsi kabisa ari abantu bakunda kuvuga baba poire hariya ngo wambaye igikokora ariko rero igikokora ari wakwembetse akakanu nagaheruka kera aho wageruka no Wimars muri biriya bihe nyene Wimars kabisa ntuzokibagira oya sindakibagira cyangwa usonesha kandi ese tubiri Wimars nukwifadikanya nabashiki bacu n'abamama wacu ugakwembeka nkabo kabisa buriya kanagahawe n'abamama n'ubundi wari wabibonye abona ko Wimars ku mashuri naho bavuga batabamama bategerezwa kuba bameze neza baberewe batagata bamama hariya rero mu Gweza kuri Ekofo Gweza bavuze bati uze kubana natwe ati na Novance rasanat no munsi turamutumye ku munsi wacu mukuru ibintu byari biryoshye ndavyumva numbere ngo naje umunsi mazonkwembekesha ngaha muri Buja FM bege ntibahari baketire yira n'abandi bavuga ati kwembeka nawe makwindi wifandikanye natwe ngo Wimars zobikora ariko rero Novance rero nk'ubu kamwe turavuga tuti umwaka ugira uhere kugira rero hari ibintu abantu kunze kugira kwibwira ukavuga ati nukuri jewe iyo umwaka utanguye ngiye gukora ibi ngiye guhindura ibi ariko umwaka warinda urangira wicara ukaraba ico washitseko wapfukamwe abantu benshi avuga ati jewe ngiye gukora ibi ngiye gushira ingufu ngaha ngiye guheba ibi ngiye gufata umwanya wanje ndawutunganye gutya ariko hukurazi ujya munsi dusozera umwaka benshi urabona ko baba bagiye mu eglise atandukanye harabagira amaveye
hariho n'ama eglise menshi arakunze kwita umwaka ikintu kanaka akavuga ati uyu ni umwaka w'umugisha abandi bakavuga ati uyu ni umwaka w'imiryango yuguruka ugasanga ikintu nk'icyo hariho bamwe bavuga bati jewe uyu mwaka nk'uko babivuze nk'uko pasiteri abivuze jewe ngiye kuvyizera ndabikorere ko ndazi imiryango izokuguruka ariko ari abantu usanga umwaka urinda uhera ukora ico wari yarize na kimwe ukakibura rero wowe nka wewe nk'umuntu w'umurenzi wo bantu buri umwaka utarahera umwaka utarahera ubwa mbere mbuge ikintu cyose kijana n'isengesho kiki noneho ngo kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye umuntu arashobora kwemera ibintu akabibona mu majambo gusa wagiye ukavuga ukatura nivyo ariko birasaba ko nivyo bikorwa ubishiramo umwaka novuga usa n'uri ku musozo hariho umuntu abona ati ibyo nari niyemeje gukora ndabona sindabikora ariko kuri uyu mwanya novuga ati niyikangura burya umwaka uracasigaje kugira urangire nk'ukwezi n'iminsi mike dufate n'indwi nka zitatu gutya burya mu kwezi n'indwi nka zitatu ntiwobura akantu woba wakoze mu bintu woba wariyemeje rero je ico nobahanura ni umuntu niyikangura je nkunda kubaha akarore ndababwira ati hari umuntu yigeze kumbwira tuzohebure kuraye inzara saa sita y'ijoro igeze birenze bibavuga ngo uri tararenga nturitera ingata rero uwo bitarakunda nashiremwe inguvu niyongerereza inguvu kuko natwebwe ngaha turashobora kuba tubona taho twagomba niturashika n'iki kiringo c'umwaka c'ukwezi n'iminsi mikeyi n'indwi nka zitatu natwe turabona ko hariyo byinshi tubwirizwa gukora ariko twebwe tugerageje kuraba nibaza ko 80% atwaye yego none nka uvuze uti nka Novance avuze ati jewe 2025 niba atari banga ati jewe nzokora ibi ico nzoshika ko niki Imana ifashije iki ntegeza kugikura mu nzira nzokivuga hagetse ariko ko biri kose ndabona ibyo nasabye nkashiramo n'inguvu narabishitseko yego narabishitseko rero nico gituma ukwemera kujane n'ibikorwa ibyo umuntu harimo byose kuko kiki nkatwe tuvuze ati tuzobazanira ibi ku munsi wejo par exemple ejo twababwiye ati tuzoja muri Ligue des Champions uyu munsi tutayiciye ko wibaza ko nituba tubaye ico twabemereye ico twabemereye nituba twagishitseko ico gituma rero twe tuvuga mission zishoboka aho tugeza n'uburyo bwacu je mbona ko 80% twazigezeko rero hasigaye ko abo bandi nabo bitarakunda wabona ko bitarakunda nashiremwe agatege ukwezi n'iminsi n'indwi zitatu urumva urashobora kuba n'imiburiburi nimburi kuri 40% urashobora kuduga ugashika kuri 70% entretan haishe kuba waguyemo ngo yigwamwo haraca habamwo ropeshaje bigakunda ukamenya cyane gose aba hariho karopeshaje nuko rero tubise ko twumva na 1xbet kabisa ariko kandi umutima twogenda tuvuze ko ni mu mpera z'igice nibaza ko abanyeshuri barabe bashiremo nabonye nagatege impande zose abigisha imigwi yose iyivi kagera na cane cane education hajya n'umutima w'igihugu rero barabe abanyeshuri bashiremo agatege mu kugira ama revision abigisha babafashe abayobozi bahimirize abigisha ndetse n'abanyeshuri kugira ibintu beze bigende neza. Uzi ikintu kiryoshe Novance nashaka kuvuga by'amashuri nyene burya igice ca mbere abanyeshuri ndavuga ko muri secondaire primaire bo urumva niba baragira ahantu uvuga ati bisama makuru menshi hari kuntu haba negligence igice ca mbere kimara umwanya muto ukwezi n'inusu urumva ukaca usanga wewe usa nk'uri korafsina ukavuga uti ni sawa turaca muri premier trimestre je vais me rattraper muri deuxième trimestre troisième trimestre kwasanga uri koresha za nguvu hari kintu
umwe mu wo twigana yambwiye ati burya rero ushaka gushiramo ingufu wewe kora muri premier trimestre ugakora muri premier trimestre amuvuga uti ebana ngaha nsange basi nimburi iburi vyagenze neza ari nka esheke zibiri zibaye nyinshi zibe zitatu haragira ahantu muri deuxième trimestre ukora n'ingufu troisième trimestre nta kintu kiryosha hari igihe troisième trimestre ugeramo novance uvuga uti okay ati ukaraba hari aya makuru principal nyene uvuga uti aya hari igihe abagoye caba ameze neza ukaraba uti je mu gifaransa naramwujuje nuko urazi ico bamvuze ati gifaransa naramwujuje wari kuraharura amanota bakenewe ugasanga uburenza aho nka 10 atuna naramwujuje ukaja muri biologie tuna naramwujuje ukaja muri mu congereza utuna naramurangije kuva kera za sinzi ko za civisme zigihari tubuna naramurangije bo bagishirira hamwe ico bita mbe ni sciences humaines natuyu naramwujuje ukaja mu kirundi uti uyu nsigaranya abiri ukaja muri mate uyu ati ndabona ntasikanye mu manota 10 ndondera nukuvuga yuko amanota 10 ushobora kuyaronka muri inde muri interrogation nka zibiri ukavuga uti aha kuru mfise zishobora kungora zoba ari nka zibiri nzokwirukako ni physique dufate ni physique canke na chimie canke ni physique nande mbe novuga ico bizana nakivuze peut-être tukavuga ati ni physique na histoire ngaho ukavuga ati aha tuzokwiruka ariko uravye ukavuga ati uyu ndabona ko ndamurenza ko amanota 15 ngiza kurondera aya nova ico kintu kiraryoshe waho ndi mwigana abona mutondana kibaza mu murigana kumbe wewe uguru kumugufisa mu wundi mwaka nuko rero mukwe gucya abanyeshuri nuko batareko baranyumva bari mu ishuri ubu ariko abavyumvise murumva ukaje abavyeyi babo bamwe bakadogo wabwira nibaza ko bariko baravyumva mbere yo kubafungurira baje kuri bakadogo bajya bubahana babwiye ati mushemo ko hejuru mwe muri abantu bacu kabisa kuko iyo dutashe dusanga ibintu bimeze neza bari mu restaurant atandukanye mushemo ko hejuru ati turubashwe kabisa murubashwe nuko novansi tubibuze ko turi kubona 1xbet ifasha abantu gucika abatunzi mu kanya gato umuntu aba yiryamiye ukabona ari ku telefone mu gitondo ukabona ko avuga ati mbega bya bintu vyanje gute wabiza ati nturatanga amafaranga ati raba kuri imikashe yawe ugasanga yasutseko ntunabimenye ibintu bye bikaduga neza we ntumenya yuko ari 1xbet iri kurabikora nuko rero 1xbet yubaho nuko reka datevye twinjira neza mu makuru twatokanije kuri no munsi wa kabiri Novance ni kuri no munsi indwi y'icenda mu higanwa rya Primus League riragaruka utubwira inkino zihari kuri no munsi kuri uyu munsi wa kabiri hariya kuri stade Urunani i Buganda ni RRB Amasipiri ija kwakira umugwi wa Vitaro inyuma yo kuzize ekipe zose zibiri zaratsinze kuri journée y'umunani Burundi Sport Dynamique yakira Interstar inyuma yoko Burundi Sport Dynamique yanganije Ngozi City inyuma yo kutigenza neza imbere ya Aigle Noire ija kuba yakira Moso Sugar aza kuba ari kuri stade Urukundo hari Ngozi ku munsi wejo ni Kayanza United zakira Aigle Noire Bumamuru yakire Academy Deira kuri stade Urunani hariya kuri stade Umuco Imoyinga Olympique Star yakire Flambeau du Centre Message Ngozi ku munsi wejo bakire Royal Vision 2026 mu gihe Musongati ekipe yariya Igitega izakira umugwi wa Rukinzo wa Abubakar niko bizoba bimeze muri rusange uko rero niko bizoba bimeze murumva yuko ihiganwa ribandanya nuko tubamenyesha yuko hariho imwe mu migwi usanga ifise ibirarane ivyo birakunza kuba biri perturba no champion ugasanga igiye bamwe bagiye barakina inkino abandi barahejeje ivyo rero babe babajasha kandi n'ubuzi nuko nazitsina kibakigo ikibabaje uko bisaba gushiramo inguvu nyinshi cyane uyundi ugasanga we yaronse akanya ko kuruhuka ariko uyundi ntakaronke nuko nizo nkino rero atubwiye kuri uno munsi hari nkino zigera kuri zitatu
hariya kuri stade Urukundo hari Ngozi City irakira Moso Sugar. Hama kuri stade Urunani RRB Amasipiri isa indwi yaza kuba yakira umugwa wa Vitaro mazi iminsi uvyitwaramo neza Vitaro. Vitaro kabisa nyuma yo gutangura bigura intege ariko ubu yagarutse. Mbega RB Amasipiri nyuma yo gutsinda umugwi wa Academy Deira waza kuza unanize Vitaro ntawe ubizi. Urundi rukino ni Burundi Sport Dynamique na Interstar. Abose n'abanyamuje niko mbona. Izibiri zose mura yuko Burundi Sport Dynamique rya Rumenga yari yatsinzwe. Yaranganije na Moso Sugar. Yaranganije na Moso Sugar. Interstar nayo itsindwa nande burya. Yari yatsinzwe kuri journée yindwi itsindwa na journée y'umunani. Yindwi. Iyi ni 9 turiko y'umunani yanganije. Yindwi yari yanganije yari yatsinzwe na Flambeau du Centre. Flambeau du Centre. Interstar nayo mbona umenga. Flambeau du Centre Interstar yaranyereye imbere ya Musongati. Imbere ya Musongati. Bibiri kuri kimwe. Igiye kuba nayo. Ariko ubona yuko uno munsi Interstar ko tuyibona yego sico kimwe nko mu myaka yahera. Uno munsi urabona yuko bashobora guhagarara imbere y'umugwi kabisa bakiyempoza nkuko umunyereza wabo ari Olivier Nyunge ko batazira mutobora avuga ati je effectif fils n'abana bakiri bato. Ubona yuko bagifise ishaka atariko experience ntibarayironka. Naco gituma ubona yuko hari gihe bishiko gasanga bananijwe kubera batarakomera cyane gose bimwe umuntu ashobora kuvuga ati ibintu bimeze neza. Vyumvikana yuko nimba bashobora kuvuga ari uko urabona yuko gushika impande ya Musongati ni equipe nziza ushobora gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe uba wagwanye na wagwaye ko urabona yuko no munsi Interstar atari nabi cyane. Interstar ikintu je maze kuba mbona kiyica nuko kuntu ubwa mbere bwo batangura kwitegura batevye. Burya yaba nibaza ko yabaye wanashaka ngira equipe ya nyuma yatanguye imyimenyerezo itevye. Uraba rero uyu munsi twabonye yatanguye inkino zibiri za mbere itigenza neza za championnat mugabo urabona ko itanguye kuza. Uyu munsi nimbiri mu kibanza c'11 mu gihe Academy Deira nayisiga iri nyuma yazo. Ni vya bindi rero je novuga ubwa mbere ni iryo izina riri mu bintu biriko birabafasha mumenyereza nawe ntitumwirengagize. Nimba ari Olivier wamuhamagaye akaba ariko ari Olivier Niyunge ko wamuhamagaye akaba ariko afasha equipe uyu munsi akaba ariko yizana buke buke. Kuvuze ko bagiye kuba bakina ni equipe tutabona ifise abakinyi novuga bafise experience nyinshi bitandukanye no kuri Burundi Sport Dynamique. Par exemple baba Ismail Bataziramura amaze y'igihe kinini. Uyu Claude Rambaramba numwe mu bakinyi nawe novuga amaze kubafatisha nyuma yo kuva hanze y'igihugu. Urabona ko nubundi yaje umwaka wezuwe wibuka ko yari nyuma ya Destemani iriho bengi bitsindo bibiri. Je kubwanje ndabona nurukino ruza kuba guguruye ku mpande zose. Narijya basanzwe bazinanya baba ni equipe zizinanye bamwe nabandi bashobora kuba baraciye muri Burundi Sport Dynamique. Je rero kubwanje ndabona ko ni 50-50 ku mpande zose. Aha ntihoza kuvuga ngo Burundi Sport Dynamique iraza gutsinda yorohewe canke Interstar n'urugamba rudasanzwe kwiyimigwi ibiri. Kuko ni Burundi Sport Dynamique mbona iri munsi ya Interstar. Burundi Sport Dynamique ni ya 12 kandi irakwinja inkino zose. Interstar ni ya 10 irakwinja inkino zose. Byumvikana yuko iyi match za kubikomera. No kuvuga hagati yabo na manota abiri no kuvuga umwe aratsinda uwundi akaba mugiye imbere. No kuvuga Dynamique mugiye yotsinda ikije imbere yande ya Interstar inota rimwe ikija imbere ya imbere inota rimwe. Mugiye yotsinda Interstar nayo biza kuba biyihaye amahirwe yo kuduga mu mwanya wa kangahe mu mwanya w'indwi canke w'umunani mu kurindira hagati ya Kayanza nande ya Kayanza na Aigle Noir kandi biba bigoye kuri Aigle Noir ntugenda wizeye ngo uraronka amanota mu gihe kuri Vitaro vyanse. Ni equipe ubona kwifise honyene uravye ama déplacement yabo mu kibuga iteye n'ubwoba iyi equipe ya Aigle Noir. Rero kuri Kayanza je nibaza ko Interstar vyoba vyizuru rukino wanashaka kuri yo nimba ishaka guhagarara neza zirutsinze gusumbya uko Burundi Sport Dynamique
yoza kuvuga ati ndarutsinze, kuko baza kuba batanguye kwishira heza hashoboka. Rero kuri Burundi Sport Dynamique nayo nyene ifise akazi, samanoti za kuza itore yorohewe imbere ya Interstar, kuko nayo irayakeneye kugira yishire heza hashoboka. Ntitusubire kubona uyu mwaka iraduze irakorotse, tubone Interstar isubira n'ubundi guhangama novuga mu cicaro ca mbere imyaka 5-6 dusubiye kubona ikoroka, kuko mu mwaka wahera yari yakorotse yaduze mw'uwo mwaka uheze naho nyene warabonye Kiki byagarukiye ku muryango yarashobora gukoroka. Nibaza ko Tel Aviv ariyo bitagenze neza nkuko bavyifuza, n'ahandi ho amahigwe menshi twayabona ku mugwi wa Tel Aviv gusumba uko twayabona kuri Interstar. Noneho bamaze kurubatsinda rujya rukino, novuga go kuri journée igira gatatu ya uvuye nyuma, nibaza ko byaciye bitangura guhira cyane umugwi wa Tel Aviv. Iyo uza kuza ukanganya n'umugwi wa Vitaro kuri Interstar twaza kuba tubona ko bigiye kurangira. Rero nahabo uko novuga shite libre bakoze mu mwaka uheze bategerezwa kuraba ukuntu babikosora uyu mwaka. Nuko rero inkino zihari uno munsi mukaba mwazumvise. Uno munsi cyo mbona umugwi wande wa Vitaro, umugwi wa Vitaro aza kurara muri Big Four kabisa, ko ndabibona. Ariko no kurindira tukaraba ni Vitaro nayo nyene yerutse kuva kwa Kayanza bagatsinda bakonvenga ibitsindo 5. Nibaza ko kuva champion itangura hari uwundi mugwi babitsinze 5. Vision nayo nyene bayitsinze ibitsindo 5. Bokuza imbere ya Kayanza United nayo tubona ko menga yari yatanguye gusa niyigaruka ku ekipe iri mu mwanya w'umunani, namwe muri aba gatandatu byumvikana ko ubwa mbere bwo bari basanzwe babari imbere. Bari basanzwe babari imbere kuri journée burya yindwi bari babari imbere, kuko ekipe imwe ya Kayanza yari isanzwe ifise amanota 11, mugabira aboneka ko Vitaro yo yari ifise amanota 10. Yumvikana ko bari inyuma yabo. Inyuma rero kuza gutsinda tayari baciye baseda ikibanza. Rero kuri RRB Amasipiri nayo tubona ko yatanguye kuza igatsinda ekipe yari yatanguye neza, ekipe ya Academy de ira mu gutsinda ibitsindo 5 byose ekipe bari bavanye mu cicaro ca kabiri wa Vision 2026 yabaye 5-1. Ngiyi RRB Amasipiri ni go rukino rwayo rwa mbere baraje baciye batsinda baronka amanota 3, gutyo baca basunurirayo iyo ekipe ya Moso Sugar. Tayari bagiye kuba bahura na Vitaro. Vitaro nayo tubona ko inyuma yo kutigenza neza mu nkino za mbere azi ko banyereye imbere ya Royal Vision 2026, ahubwo baranyereye burya baranganije. Wibuke kuri Flambeau du Centre aho ari yabagomboye tubona ko bidashoboka kunganya ibitsindo 2 ku bindi. Nivyari byoroshe kuri iyi ekipe yande ya Vitaro. Ishavu ryose bavuga ko baza kurita kuri izi ekipe zo muri Première Division, ariko siko byagenze. Kuri Royal baranganije, Flambeau baranganya. Nibaza ko uyu munsi dutanguye kubona ukuntu Vitaro itanguye kugaruka, twogira ico cizere ko dushobora kuyibona nayo izikagorana. Vyoba byiza mu gihe boza bagatsinda, kuko Kiki ngerageje kuraba amanota zoba batwengera, ihe bizoba bitanguye kubatwengera, kuko bazoca barara mu mwanya wa kangahe? Mu mwanya wa kabiri. Mwanya wa kabiri. Naho mbona yuko no munsi uko ndabiravye nakubwiye ko Vitaro ri mu mwanya wa gatandatu ari amanota 13. Batsinze match y'uno munsi bagira amanota 16. Baca barara mu mwanya wa kangahe? Wa kabiri anatanda ko Aigle Noire. Anatanda ko Aigle Noire izokina ku munsi weje ibahura na Kayanza. Urumva ko kuko izi nazo ni ekipe zavanye zingana kimwe ku kindi. Nuko curaba mbega hagati y'izo ekipe ifise ratio y'ibitsindo byinshi ni yahe? Kandi ugiye kuraba ni Vitaro. Kuko Aigle Noire zigamye ibitsindo 12,
Vitaro izigamye ibitsindo 13 katurabe hariya Aigle Noir ifite match nande na Kayanza kandi uravye nabo bazohura urabona ko ubu remere burarutana Kayanza aha ndabona yuko après nubwo azoba ari match nyene bagisiganye match y'ikirarane Aigle Noir irafite ibice byinshi byo gutsinda Bumamuru izohura na Academy de irafite ibice byinshi byo gutsinda Flamodi Centre izohura nande na Olympic Star ngaha urumva hani urashobora ati ni 50 Olympic Star sizaki biranagoye urashobora ko bigoye byumvikana yuko ngaha mu gwa Vitaro Swat iyi journée yayice ndashobora guhera uri muri Big 4 canke utari muri Big 4 kuko nka message ngo zokina nande burya na Royal Vision 26 urumva 16 points barashobora kuzirengana bose ugasanga yirutuvye muri 6e place nyene bizovana uko ndavyimigwi yose izokina n'imigwi ibaye gwavye nka musonga tarukinzo ni match ikomeye ni match ikomeye harukinzo nako musongati irashobora kuva mu kibaya ca mbere uko ni match ikomeye ni match ikomeye kabisa iyi match hari ya kuri stade Ngoma zo ari match ikomeye cyane gose ko ni rukinzo ihenze igasamara muri izi nkino z'ibirarane ifise naho yo batari birane bagiye gukina ariko biranagoye kiki badatsinze nkino bizobagoye gukina na message ugakina na Vitaro na rukinzo ngi biragoye kuri rukinzo nibaza ko hari amanota yatakaje bidakenewe je kuko nibuka nk'urukino batsinzwe na Bumamuru urabona ko batsinzwe mu minota ya nyuma kiki nta kintu kibabaje kububona ko wakinye mu minota 5 ya mbere bakagutsinda ibitsi ya nyuma bakagutsinda ibitsindo bibiri urumva ko ari ibintu bibabaje bara je nibuka ko kuri journée ya gatano nari hari y'Ibuganda urabona ko batakaje mu minota ya nyuma bitari bikwiye rero je nibaza ko barashobora kurogereta uyu munsi imbere ya Musonga ati nshobora kuzuvuga ko twara amanota biragoye uyu munsi imbere ya Vitaro batarakina ntuzovuga ngo birashoboka urafise garanti yuko uzotahana amanota imbere ya Message Ngozi kuri imbere equipe nabonye bizokina isanzwe ni RRB amasipiri biragoye cyane kuri equipe ya Rukinzo no kuyizoyibona muri zine za mbere je ntanguye kubishira kure cyane kuko biraboneka ko hariho ukwijajara bo baragize sinzi ko bwabaye uburuhe bavanye mu nkino zo nyafrika sinzi ko kwabaye kwijajara sinzi ko kwabaye imikenyuro idafitingana n'abakinyi no kurindira tukaraba ariko ico tusanzwe tuzi si equipe izangaha tugatangura ihiganwa tugira impungenge rijanye n'ivy'agafaranga hariya biba bimeze neza navuze jo narabivuze kubijanye n'abakinyi babo bamwe nagerageje kubona ariko jewe ndabona ko Rukinzo nibaza ko ifise novuga kalendriye igoye haba mu nkino zibirarane uzokina na Vitaro ugakina na Message ugakina na Kayanza biba bigoye cyane nuko bimeze muri rusange bimeze muri Primus League mwumva yuko hari imigwi imwe merewe neza iyindi ibwirizwa gushiramwo agateye kugira ngo ishobore guhamvya iyindi migwi ikomeye nka za Aigle Noir ziravyitwaramo neza Bumamuna yagarutse Musongati yo itavyorosha rero vyumvikana yuko si ikintu kizokoroha na gato nuko bimeze nuko reka tubandanye n'ayandi makuru tuva hehe tuva muri Primus League ariko turacare mu mupira w'amaguru Novas mu mupira w'amaguru kimwe no kubwira burya turakunze kubivuga hano iwacu mu Burundi turacagowe n'ibintu byinshi